ivyo bibanza muvyemere si canke mugombe mureke kuko je siniko ndabemeza Imana yambwiye ndabibabwire gusa. Ivyo bibanza ni ibibanza vyeranda, ni ibibanza bitagatifu, kandi Imana yaciye imbwira yuko buri muntu uwo ari we wese azoshobora gukandagira aho hantu, nimba ari ufise ingwara bwoko bw'ingwara iyo ari yo yose azokira, nimba ari ufise ikibazo ico ari cyo cyose kizohera. Mwumvirize yemwe, n'ahantu nakandagiye kandi je siho ndi, kandi ni heranda canke atagatifu canke nahera. Bo aho abantu baca bavuga bagaruka baza bavuga ati none tubwira ivyo bibanza tugiyeyo. Imana yaranyankiye. Ivyo bibanza no bivuga abantu bo bihuriramwo ku rugezo rumwe rutagira uko rungana, bo vyicariramwo, uwo ari wese bayifuza kuhashika. Canke ivyo bibanza no bivuga Imana yongeye gusubira kunyereka abanyamafaranga, boca bavuga bati oya ahantu hatagatifu reka tuhagure tuhigarurire. Bohigarurira. Imana yambwiye iti uwu n'umurage mpaye abantu. Urumva uwuzohonyora aho hantu wari wese nta numwe haza, urumva ntawe nahabwiye. Kandi abazohahonyoraho bose aho bazoshika ubwami bw'Imana niyo buzogarukira. Mwumvirize ca wimvira, urumva uwo muntu arahahonyoye, je nahahonyoye, uwundi arahahonyoye, aragiye haza guhonyora hose, abandi baza kuhahonyora, ubwami bw'Imana niyo buzogarukira. Ubu bwami bw'Imana nama ariko ndababwira. Mwumvirize ibintu bimaze kumbako ingene bimeze, sindaheza. Rero ibintu rero bigiye urumva, mwumvirize iyo myaka yose igiye ihaca, ariko Imana yagenda ibimpishurira, kandi amabanga yose nari ndayazi. Aho ivyo ni ibintu vy'ibitangaro Imana je imaze kunkoresha. Ngomba ndababwira ikindi gitangaro kimwe, mu nyuma ndangize mvuga ibindi kubera sinobihereza ngaha vyose. Jewe nari mfise amafaranga kweri kabisa, sinovuga ngo mu bantu nari hagati na hagati, sinari mu bakene kandi sinari mu bantu bafise amafaranga y'ikirenga, muga amafaranga nari ndayafise kweri, kuko nizere yuko umuntu afise imiduga n'ubu ufise imodoka bamwita kari umutunzi. Novuga nti mu batunzi narimwo kandi ntaco narimbuza. Nagomba ndababwire bantu mwe, ntimuzohave mwumva abantu turiko turavuga, iyo Mana twarabanye nayo turayizi, nituyivuge turayizi kandi turayizi nyene. Ca wiyumvira jewe Imana yantegetse kuva muhira sinze ngende n'imodoka, hanyuma sinze ntware n'amafaranga yiwanje, hanyuma sinze ntware n'impuzu, hanyuma ngo nze ngende. Mwumvirize uko kwizera ingene kungana, nze ngende numviriza ijwi ry'Imana kugeza mu nyuma Imana izimbwira iyo nzoja. Ndasubiyemwo, mwumvirize uko kwizera ingene kungana. Mve muhira kandi sanzwe afise amafaranga atayo mfise, singende n'imodoka kandi sanzwe afise imiduga, sinipakize kandi sanzwe afise amafaranga, ngende n'amaguru, mu nyuma sintware n'amafaranga, sintware n'impuzu, ngende n'amaguru. Mu nyuma Imana ikambwira iti nzogende numvira ijwi ryayo. Aho ni bimwe nababwira nti bantumwe kugira urinde wemera ivy'Imana iba yaragukaranze kagusubira kakugaragura gasubira kakugaragura. Aho yari imaze kumpana ku rugero rumwe ntoshobora kurungenda basigurira, kubera je nagiye gusohoka maze imyaka 16. Imana imbwira buri munsi ngo nsohoke, kandi namwe ntimwumva yuko ntivyoroshe kusohoka urugo, ugaheba umugore n'abana, ugaheba imiduga, ugaheba amafaranga utunze, ugaheba ivyo utunze vyose ukabiheba. Muri rusange ni nko guheba ubuzima bwawe. Jewe Imana irampana iransubira, ndatinda ndagera ku rugero rw'uko mvuga nti Mana ndemeye kugukorera. Urumva, ndemera guheba ubuzima bwanje, ndavuga nti ubu jewe ndemeye gukorera Imana.
nta kindi ngiye gukora, nubwo azoba ari mu rupfu ndarubona nzogwinjiramwo, kandi ivyo bigeragezo vyarahabaye kugira ngo Imana ibone yuko ari ivy'ukuri je navyemeye, irancisha mu rupfu ndarubona kandi ndemera kujayo kandi izi ko ngiye mu rupfu, kandi birambako. Mugabo Imana ikiganza cayo kibana nanje, niho rero ububasha bwayo bwatanguye kugaragarira rero. Nibi naba ndiko ndababwira vy'i Dar es Salaam, jewe navuye muhira n'umudamu namubwiye nti ndagiye, kandi nashika i Dar es Salaam nzohagirira ivyago bimwe bitagira uko bingana, n'ugupfa nshobora no guhwera. Umudamu arambwira ati none aho hantu wabonye ko uzogirira ingorane ntiwohaheba? Ndamubwira nti oya, niho Imana yantumye. Jewe navuye muhira siga umudamu ariko ararira, navuye muhira bazi yuko abantu banshuhuye, jewe nasaze vyakwiye nyine atabindi. Urumva kumva ko sizi ibintu vy'iwanje vyose, ngata umugore n'abana, ngata ibintu vyose, uwo ari we wese nta muntu umwe yigera vyumva. Mugabo jewe nari ku murimo w'Imana kandi nari nzi vy'Imana yambariye. Hinge rero ninjire mu bigeragezo rero navyo Imana ingerageza. Imana irambwira iti nzokujana mu gihugu iki n'iki n'iki, kandi ni igihugu c'amashetani. Imana irambwira iti ndagutumyeyo, genda wige ivy'ubwami, ivyiza uzubigumye, ibibi ntuzuvyakira. Aho hantu mw'urwo rubuga nahuriyeyo n'ibigeragezo bimwe bitagira uko bingana. Nk'abantu muca mwiyumvira ndi umugabo kandi ndakomeye, nta mugore mfise, nta mwana afise, nta cepfo ca ruguru, nta n'igisanira aho hantu, ndabafinza. Gusa Imana yari yarambwiye sinze nigere nivanga n'abanyamahanga. Niryo tegeko yampaye. Imana yambwiye iti nta kindi ndagutumye, ntuze wivange n'abanyamahanga. Nico cabaye ikigeragezo canje. Jewe nagomba ndababwire muri ko muranyumviriza, jewe ndamaze kuja kwitaba imanza atacaha nakoze. Umunsi umwe mu kazi nakora habayeho umukobwa w'umuzungu, habayeho umukobwa w'umuzungu mwiza kweri, kuvugisha ukuri yari mwiza. Arambwira ko jewe ankunda, hanyuma je ndamubwira ko mfise umugore n'abana. Arambwira ati nta kibazo, ambwira yuko afise ubutunzi ubwiwe, afise amafaranga, kandi arambwira yuko se na nyina nabo bafise amafaranga menshi cyane gose. Nkamwemerera jewe nkaba umugabo wiwe, amafaranga yiwe, amafaranga bafise yose bazoyampereza yose. Ca wiyumvira, kandi n'amadolari iyaba ndi uw'isi ntazi icanjanye, mwumvaga hemwe mwiyumvire namwe. Murazi abandi n'abagore nibo babarondera, wewe niwe ariko aranyizanira. Jewe mu nyuma nkamuhakanira ko mfise umugore n'abana, akanyemerera yuko afise ubutunzi, atakibazo n'ubwa se na nyina bwose bazoca babumpereza. Mwumva aho hantu uri umuntu wabaye umubiri wocika? Ntivyaheze, akora ibishoboka vyose, arantumira, arasubira, aragira iki n'iki, vyabaye incuro 4 zitandukanye. Imisi yose yama ntumira ngende iwabo, birananirana. Mu nyuma yaransaba ko azozi wanje nanje incuro zirenga 3, nkamuha programa, nkamubwira ko bidakunda ntari muhira. Sawa, icakurikiye yagiye kunyitwarira mu kazi. Mu nyuma jewe nitaba muri sentare. Muri sentare banyagiriza yuko jewe mfise urwanko rw'ivangura rukoba. Ndabaza none icaha nakoze n'icahe? Bati uyu muntu sigura wewe yaragukunze kandi ashobora no guhwera kubera wewe yagukunze, none we nawe ngo ikweki nawe utamukunda. Ca wimvira ndi mu bihugu vy'abazungu, nanje ndi umwirabure, ca wimvira nta caha nakoze. Mu nyuma ndababwira nti je murashobora kumpa umwanya wo kwisigura, baranyemerera. Ndababwira nti umviriza, je yambwiye ko ankunda, mu nyuma sinigeze ndamubwira ko je ndamukunda. Ntico ni kimwe. Ikikurikira kandi namubwiye ko mfise umugore n'abana, mu nyuma ambwira yuko afise ubutunzi bwiwe, azofasha umugore n'abana biwanje. Acambwira yuko n'ubutunzi se na nyina bafise bazobumpa. Nti mugabo jewe nanje mfise ivyo je nanje ngenderako nanje. Ndababwira bati nibiki? Ubu
ntimurazi ubuzima bwo ngaha buragoye, ntimurazi ko ngaha nta mutunzi ahari, ntimurazi ko ngaha ubu nyene agaragara nk'umukobwa biragaragara yuko afise ubutunzi, ntimugabo ntitombora mbi je nk'ubu nomutwara mu nyuma nkamutera inda, ntimurazi umuntu afise inda nta mbaraga asubira kugira, bizoca bisaba yuko jewe ya mafaranga yarazi ko ari ubutunzi afise ko ariyo dusubira gutangura kubamwo, hama mu nyuma jewe nzoce ngaruka mu vyo nariko ndafashisha umuryango wiwanje nongere ngaruke kubimufashisha. Rero iryo kosa ntaryo nokora, ndumva yuko noba ndenze akarimbi kandi noba mpemukiye umugore wiwanje. Jewe mba nsinze urubanza baravuga bati ivyo uriko uravuga n'ukuri, ntivyahereye aho. Jewe kugeza umukobwa ntiyigeze anyugwa, atanyuzwe ntangura gusenga. Rero ndabona ko vyakomeye, ntangura gusenga jewe ndiko ndategura ingene jewe mpaba akazi, kubera amasengesho mwumviriza abantu b'Imana ni ikindi kintu. Nagiye mbona hacindwa izibiri, asezera abo twakorana bose, arababwira ati jewe uyu mugabo ndiko ndamubona ndamukunda cyane gose, iyo ndamubonye numva ngomba guhwera. Mwumviriza satani ingene ikora, ati iyo ndamubonye numva ngomba guhwera. Je rero mu kugira nikingire rege ndahevye akazi ndagiye, kandi ico gihe yahevye akazi je muri iyo ndwi je nanje nagomba guheba akazi. Abaragiye kubera abazungu ni nk'abihevye, yagukunze arakunda agaherezako, ashobora kwiyica canke akakwica. Je nariko ndavuga nti aha rero ndagiye guhomba ubuzima, ntangura gusenga Imana ndavuga nti none ga Mana, niwe wambwiye yuko nzoza muri kino gihugu kandi umbwira ko kirimwo amashetani, urambwira ko tuzobana nawe, none harageze kunyiyereka. Kandi ico gihe Imana yaranyiyeretse kuvugisha ukuri, ntivyahereye aho. Jewe nabaye mu bigeragezo bimwe bitagira uko bingana vy'abagore n'abakobwa. Uwo ari wese akambwira bangurira imiduga, abandi bampa amafaranga bafise ibiki n'ibiki, nababwiye n'amadolari mw'abantu mwe. Mu nyuma kandi nagomba ndababwire ndakomeye, sumva ngo sinkomeye, mugabo narinzi ico Imana yambariye. Imbere yuko mpaguruka hasigaye iminsi 3 ndi Dar es Salaam, hasigaye iminsi 3 kugira nurire indege, Imana yaranyiyeretse inyereka iyo ngomba kuja ingene hameze, ubutunzi buri ingene bumeze, irampindukiza inyereka muri Afrika. Urumva, inyereka ibihugu vy'ubwiza, mu nyuma irampindukiza inyereka muri Afrika. Mbona n'ibihugu vy'umusaka vyasambutse, abantu bavyo bagowe, bamerewe nabi, mbona ubuzu butabaho, ibintu nyene novuga nyene ntoshobora kurongera ndabisigura. Imana irambwira iti genda hiyo ndakurungitse, genda wige. Bimwe nama niko ndababwira nti nigishijwe n'intuzeye, nigishijwe n'ibintu bine, nigishijwe n'Imana, nigishwa n'abamarayika, nigishwa n'abantu, nigishwa n'isi. Imana irambwira iti genda wige, mu nyuma uzomara igihe, mu nyuma urabonye aba bantu sinzi inyuma, urabonye karaboro, urabonye karabakene, ntego niwe uzogaruka kubatabara no kubafasha. Ndavuga nti urakoze mwami, ndagenda. Sawa. Kuwumva kubimwemu ngaha ntihabuze ico watahanye, mugabo kubatarabi mwemu bibaza ngo ndiko ndabaganirira. Je ngaha singanira, nama ariko ndababwira abantu je singanira. Mvuze ijambo iryo ryose uzuryumvirize kandi uciye bugufi kandi ntuzoryibagire. Nagomba ndababwire iyo audio ndiko ndavuga uno munsi, ababishoboye muyibike, ni audio idasanzwe. Reka nje mu bindi, reka nje mu buhanuzi rero nabwo bw'ibihugu rero vy'amahanga. Mu nyuma ndaza gusozerera guhanurira Burundi, mu vyose mu bitega amatwi kuko uno munsi mfise ibintu bikomeye cyane gose. Nagomba ndababwire, ninjiye mu buhanuzi rero bw'amahanga rero. Nagomba ndababwire abantu mwese muriko murankurikirana, kunuze ku ntambara ya Amerika na Israeli na Irani. Iyo ntambara nagomba ndayibabwira abantu benshi ntayo muzi muyumva uko nyene. Ni intambara idasanzwe, ni intambara y'Imana, ni intambara Imana yateje. Iryo jambo yararimbwiye ati abanyabyaha nzobatuma abanyabyaha nkabo, abanyenkomezi nzobatuma abanyenkomezi nkabo, abagororotsi nabo nzobatuma ku bagororotsi nkabo.
mwibuke yuko mu buhanuzi naravuze nti buri gihugu icyo ari cyo cyose kizi ko cyagiriye nabi canke cyakoronije ubwoko bw'Imana, ibintu byose batwaye byose bigiye gusha canke bigiye gusambuka. Ivyo narabihanuye. Rero iyi ntambara ni iy'Imana. Nagomba ndababwire, iyi ntambara Amerika ntizoyitsinda, iyi ntambara Israeli ntizoyitsinda, iyi ntambara Uburusiya ntibuzoyitsinda, iyi ntambara Abashinwa ntibazoyitsinda, iyi ntambara n'Abayirani ntibazoyitsinda. Bizoza kurangira ibi bihugu byose ndondaguye canke n'ibindi bizi ko bihambaye biri hejuru cyane gose byose bisambutse, canke ivyo bakuyemwo vyose bisambutse canke bihiye. Nagomba ndababwire yuko ubwami bwose bwo mw'isi bukomeye bwose atanagace na gatoyi kavuyemwo n'ubwami bwa Satani. Ntabivuze aho mperuka, n'ivyo mwitwa ngo n'amadini n'iki vyose vyashinzwe, vyose vyashinzwe n'abo banyabwenge b'isi, vyose n'ubwami bwa Satani vyose. Imana rero igomba gusambura ubwo bwami bwa Satani. Imana yambwiye yuko igomba ibacishe bugufi, mu nyuma ivyari hejuru ibishire hasi, ivyari hasi ibiduze hejuru. Imana murazi yuko ibi bihugu byose mwumva ngo ni vya rutura, ubutunzi bwose bafise bwose burya babukuye mu gihugu ca Afrika. Nibo mu gukoloniza Afrika barayigabanganye. Ivyo bita ibihugu vya Burayi, Amerika, iki vyose, Abarabu, Abashinwa, iki bose, Abahindi bose baragabangana ivya Afrika bose. Rero abo bantu bose bazi yuko bashoboye gutwara ku mitungo ya Afrika bakica abana b'Imana. Ivyo bintu vyose, ivyo bihugu iyo biva bikagera vyose bigiye gusambuka, vyose muzobibona. N'ikimenyamenya hagiye kuzobaho intambara hagiye kuzobaho intambara ya gatatu y'isi. Nahora n'abariko ndababwira nti nta muntu n'umwe azi urutonde rw'ibi bintu ingene bipanze. Hagiye kubaho intambara ya gatatu y'isi, kandi ntibizobera rimwe, bizogenda biba mu gihugu kimwe kimwe. Imana isenya. Mugabo harimwo ibihugu, nama ndiko ndabivuga, Europe nta mwanya usigaye batayituriye yose karangira hamwe kugeza ku rugero kuko ata muntu n'umwe azosubira kuhaba. Amerika hari igice kizosigara, mugabe igice kinini yabazogiturira. Ntuzeye Ubushinwa igice kitari gito bazogiturira. Ntuzeye Uburusiya igice kitari gito bazogiturira, ku rugero kuko ata muntu azosubira kuhatura canke kuhaba. Ivyo nibigiye kuzoba. Mu nyuma rero hazoba inzara mw'isi. N'ubu mwitegure, bafise ntuzeye agenda canke programa yo kutanguza ubwami bumwe. Burya nagomba ndababwire, Satani irazi gushishanya. Ubu bwami bw'Imana nama ariko ndababwira barazi ivyabwo, buzoba ari bumwe kw'isi kandi buzoba ari ubwami bukomeye cyane gose. Rero aba ba Satani nabo bariko barakora ibishoboka vyose kugira ngo habeho ubwami bumwe. Urumva bagira igihugu kimwe, kuko ubwo bwami bw'Imana buzoba bufise igihugu kimwe, amabwirizwa amwe, ivy'Imana bimwe, vyose bimwe. None nabo bariko barakora ibishoboka vyose ab'isi, bakora intambara. Amerika murazi ko ariyo ifise ububasha mu ntumbero yuko iganze ibihugu vyose, kugira ngo itware ibihugu vyose, haba umukuru w'igihugu umwe, amategeko amwe, iki n'iki, mu nyuma isi yose bayifatanye. Mugabo ivyo bintu nagomba kubabwira abanyamerika canke uwuzi wese kari umunyenkomezi, ivyo bintu ntavyo bazoshobora, ntibizokunda. Ivyo bintu ntibizokunda. Abazi ko bazi ubwenge nibirya Yesu yavuze ati nabihije abanyabwenge ndabihishurira inzoya. N'ubu ndababwira ahantu vyanditse murazaho vyisomera ati iyo nzira ntizocamwo abakomeye canke abahambaye. Ati inzu murumviriza, ndasubiyemwo ngo iyo nzira ntizocamwo abakomeye canke abahambaye, ngo nzoyicishamwo bijuju, ngo kandi ntibizozimira. Ndakunda ivya Yesaya yagiye ahanuye ibintu kabisa
burya buhanuzi bwa Yesaya nibwo buhanuzi nyabuhanuzi butavangiye, baranihenze canke Imana yarabakoresheje. Ivya Yesaya kuva kwitanguriro kugeza aho bihereza ntibirimwo ntibihinyitse cyane bigize ikiniki, ni ibintu nyene biri novuga biri clear, bitomoye muri rusange, bitarimwo amahinyu. N'amajambo yumvikana niyo uriko yasoma atanyegeje. Mwumvise ngo iyo nzira ntizocamwo abahambaye canke abanyabwenge, oya, ngo izocamwo ibijuju, ngari ngo ni inzira ngufiya, ngo ni inzira y'iroro. Bavuze inzira y'iroro ni inzira ngufiya, kandi ngo izocamwo ngo ibijuju, kandi ngo ntibizozimira. Imana irahambaye cane gose, nihabwa icyubahiro cane gose, ibihe bidashira. Imana irakomeye. Rindira ivy'ubwo bwami ndazabwira kandi bisigure mu nyuma mbaza guheza gusigura ivyo vya Satani. Rero urumva ivyo bariko bariyumvira yuko bazoshika kubwo bwami bw'intunzeye, bazobikora abantu bataraba Imana, kandi bazobigiramwo. Mwisi mwitegure, haragiye kubaho inzara. Bagomba basubiza abantu bimwe vyaba nko kuri corona, uguma mu rugo, ku rugero rw'uko kuzobaho bizoba bigoye. Aho ngomba mpanurira abantu bari hanze, mu bihugu vyo hanze, abantu muri mu bihugu vyo hanze, kubaho bigiye kuzobaho bigoye. Igitoro kigiye kubura, kukironka hamwe hariho amategeko bazobabwira, utabikoze kumwe bakora kuri corona, utabikoze igitoro utazokironka. Abari hanze, mvuze abari hanze no mu bihugu bikomakomeye, mvuze hanze si hanze hose. Umva abari hanze, hagiye kubaho amategeko, ibintu bazobabwira babashiramwo, kandi bazoba basize ngo kimenyetso cya Antikriste. Utavyemeye ico gitoro nta kizoronka, utavyemeye akazi nta kuzokora, utavyemeye ko babigushiramwo kandi ntuzoja mu isoko gusuma, utavyemeye ko babigushiramwo kandi ntuzoshobora kuja kwivuza. Urumva abantu muba mu bihugu vya Burayi, Canada na Amerika na Australia, ivyo bintu biraje vyihuta cane gose. Urumva kubaho utemeye kuba munsi y'ubutegetsi bwa Satani ntibizokunda yuko umuntu abaho. Igikurikira, abantu benshi muri mu bihugu vya Burayi, Canada na Australia na Amerika na Australia, mwaguze amazu. Nari nkunze gukoresha ijambo nti mwaribwe. Abantu benshi muragiye kubura ubuzi, abantu benshi muragiye kuzobura mikoro. Mu nyuma inzu mwafashe n'iz'amabanki, muragiye kwishuzwa n'amabanki ku rugezo mwe tagira uko rungana, kandi bizoba bigoye. Ico gituma nababwira nti mwaribwe. No kugurisha izo nzu ntibizoba vyoroshe, kubera abantu bose bazoba bari mu bukene. Aho Imana yantumye ndabahanurira. Ico nibigiye kuba ku bantu hafi nka bose baguze amazu. No muri Afrika nyene haragiye kubaho inzara. Ico no kwita inzara n'inzaragiza. Muri Afrika hazobaho inzara yica abantu benshi, no mu Barabu hazobaho inzara, ndasubiyemwo, yica abantu benshi. Ibintu nari narabihanuye. Abantu benshi mwizi ntambara ntibazokwicwa n'amasasu, abantu benshi bazokwicwa n'inzara. Kandi mwitegure, urupfu n'impfane birajana. Iyi nzara izocituma ibihugu vyinshi vyinjira mu intambara. Nta mwanya usigaye, iyi ntambara ya Iran ikavyura hafi intambara mw'isi yose. Mugiye kuvyibonera n'amaso yanyu. Inzara yoyo heshi yamaze gutangura, mugiye kuvyibonera. Twagiye tubihanura, mugabo mukumva umenga tiko tuhaganira. Ivyo ku mahanga rero bimeze uko. Ku bwami bw'Imana ngene bugiye gutangura, ubwo bwami bw'Imana buzotangura mu gihugu cy'i Burundi. Ubwo bwami bw'Imana si umuntu wari we wese nkuko bama bavuga ngo njewe ni Imana yatoranije, Imana yatoranije, oyaye.
ubwo bwami bw'Imana ni muntu Imana yatoranije kandi afise ububasha n'ubushobozi. Narababwiye ko mfise ububasha nk'ubwa Mose, ndababwira ko mfise ububasha nk'ubwa Eliya, ndababwira ko mfise ububasha nk'ubwa Salomo. Ndabasigurira umwe wese ico yari amaze imbere y'Imana. Rero igihugu cy'i Burundi ubwo bwami niho buzohera, hanyuma bihereye mu gihugu cy'i Burundi, mu Burundi igihugu icyo ari cyo cyose kizokwemera kumviriza amategeko y'Imana, uku Amerika mubona ariyo yahora yimika umuperezida batagomba atabaho, n'ahandi mw'isi yose abantu bagiye kuzohora batwara ibihugu bazohora bagenwa mu gihugu cy'i Burundi. Nibi mwumvise naba ndababwira nti umwami mukuru, urumva hazoha abandi bami bamuka kubwo bwami bukuru. Ntabyo mva ngo Amerika Imana igiye kuyicisha bugufi, ntabyo mva ngo igihugu n'igihangange byose bigiye guca bugufi, kandi Imana nababwiye hazokwambuka intwari gusa, Imana igiye gucisha bugufi abantu. Abisize hejuru bose bagiye guca bugufi, kuko bagiye kuzokora ububasha n'ubushobozi bw'Imana bumwe butagira uko bungana. Ndabibabwire, urumva ububasha n'ubushobozi bumwe bitagira uko bingana. Bo no kubijyanye n'ivy'Imana nyene, murabona ko witwa papa muri rusangi niwe yasa nuko ahagarariye abantu bitwa ngo n'ab'Imana, kandi nawe ahagarariye Satani. Rero n'ahandi ubwoko bw'abahereji bose bazokwimikirwa i Burundi. Urumva ubuyobozi bwabo buyoboye amategeko n'amabwirizwa y'Imana bizoba biri mu gihugu cy'i Burundi. Igihugu cy'i Burundi kizoba igihugu gihambaye, gifise ububasha ku bindi bihugu ku rugero rumwe rutagira uko rungana. Igihugu cy'i Burundi kizoba cubakitse ku rugero rumwe ntari bwigere rubaho no kubaho. Igihugu cy'i Burundi abantu baho bazoba bemera Imana ku rugero rumwe rutagira uko rungana. Igihugu cy'i Burundi abantu bose Imana igiye kubacisha bugufi ku rugero rw'uko uwo ari we wese yumvise Imana azomenya yuko Imana ibaho kweri. Imana yagiye kwiyereka abantu ku rugero rumwe rutagira uko rungana. Aho ni ku gihugu cy'i Burundi. Inge rero mpanurire igihugu cy'i Burundi. Mu gihugu cy'i Burundi ndinjiye mu buhanuzi. Mu gihugu cy'i Burundi narabahanuriye yuko mu gihe nzoba ntarashika mu gihugu cy'i Burundi atagashoboka. Ndababwira nti nzoza amazi abagera mu izosi. Ndababwira nti kandi batampamagaye sinzoza. Nubu nagomba ndagisubiremwo. Mu gihugu cy'i Burundi hazoba intambara. Mu gihugu cy'i Burundi hazoba inzara imwe yica abantu ku rugero mutagira uko rungana. Mu gihugu cy'i Burundi hazoba kudeta. Evariste Ndayishimiye bazomugirira kudeta. Kandi mu gihugu cy'i Burundi uwuzogira kudeta azoba ari umusirikare. Mu gihugu cy'i Burundi bakaba bikunda uwo musirikare ntazarahire. Niyo arahira ngo agomba kuba perezida, muzoba mwinjiye mu kaga. Abarundi murashobora gupfa ku rugero rw'uko mushobora guhona. Mu gihugu cy'i Burundi aho niko ndababwira ibintu biri imbere yanyu bigiye gushika. Muzomara amezi 3 abanyeshuri batiga. Mu gihugu cy'i Burundi muzomara amezi 3 isoko itarema. Mu gihugu cy'i Burundi muzomara amezi 3 ata mukozi n'umwe wa leta akora akazi mudahembwa. Abazi yuko baba mu gisagara ca Bujumbura, ico gihe nta modoka zizoba zihari, ico gihe nta bitoro bizoba bihari. Abazi ko baba mu gisagara ca Bujumbura
bazi yuko batipanze neza bazohapfira, bazohahonera. Nico gisagara kigiye kuzogira ingorane gusumba ibindi bisagara vyose, kandi bazokwicwa n'inzara. Jewe Bigirimana Nicolas niko ndababwira buno buhanuzi, hazogera igihe abazoba bafashe igihugu, mwumvise ko bazogira kudeta, babona bati nta gisigaye, nta buzima, twese turapfa nta kibuza. Mu nyuma rero bazokwicara bakorane, bakora inama, mu nyuma bavuge bati nta kundi duhamagare wa muntu aze turabe ko twokira. Ayo niyo majambo bazokoresha. Jewe Bigirimana Nicolas, umunsi nzoza nsanga aba bagabo bari ku butegetsi baba CNDD-FDD, amahera y'igihugu yose bazoba barayivye, amabanki bazoba barayivye, ahantu hose baziga yuko hari amafaranga hose bazoba barayivye, igihugu kizoba kigaragara. Mu nyuma ibintu bizogenda bizimbe mu gihugu cy'i Burundi, mu nyuma ibintu bizogenda bikene, mvuze ibintu bijanye n'imfungurwa, bizogenda bikene mu gihugu cy'i Burundi, ku rugero rw'uko abantu bose musigara bishwa n'inzara. Nababwiye nta modoka zizoba ziko ziragenda. Mu nyuma jewe shitse kuzoba ni nko kubohorwa iminyororo yari baboshe. Ni igitangaro kizobabako. Uwo munsi indya zizotangura kuboneka, uwo munsi nzoshika, uwo munsi nyene zizotangura kuboneka, n'iminsi izokurikira indya zizotangura kuboneka, mbwa handi indya ntizabonekana, ntizizoba zibonekana. Mu nyuma uko hazohera iminsi, igihugu kizotera cubakwa, faranga ry'u Burundi ko hazohera iminsi hazotera rigira agaciro, igihugu cy'i Burundi maze gushika kizokubakwa mu mwanya muto ubaho, kizokura ko igikizinu gikura, bamwe Burundi buzokura ko igikizinu gikura, canke buzokura muzoraba igitoki uzogiteme, mu nyuma uzozuraraba ingene igitoki ku mwanya gikura, n'ahandi Uburundi buzokura nk'uko kuntu. Mugabo nuko nzoba ninjiye mu gihugu cy'i Burundi, umunsi uwo ari wo wose nzoba ntariko ninjira mu gihugu, nzoba ntarinjira mu gihugu cy'i Burundi, aho kugira ngo igihugu cy'i Burundi gikire, muzobandanya mwinjira mu vyago ku rugero rw'uko mu Burundi ata Murundi n'umwe yoshobora gukira. Ni igihe nzoba ntarinjira mu gihugu cy'i Burundi. Narababwiye kuri bijyanye n'ubutunzi bw'igihugu cy'i Burundi, muze mugombe mukoranire ko mwese abizi vya ekonomi, abizi vy'ubutunzi, abizi vy'ikinika, abizi vy'intwaro, abizi ikiniki, aho bazoba barize hose. Mu gihe nzoba ntarashika mu gihugu cy'i Burundi, ibintu nibabisubiza ku murongo, jewe sinzosubira guhanura, sinzoba ndi umuhanuzi. Mu ncamake ivy'Imana yantumye kugira mbwira abantu nivyo, kandi muvyitege birashitse, kuko ibi bintu vyose niko ndaba vyose bigiye kuzoba muri uyu mwaka wa 2026, sundi mwaka n'uyu mwaka nyene. Imbere si heza, kandi nababwiye hagiye kwambuka intwari gusa. Nababwiye amajambo, urumva ijambo ry'umutwe iryo nyose rirahagije, ngo umugisha imigisha izoba ku bwami bwa Mesiya. Ubwo bwami bwa Mesiya nabusiguye, ni Imana yonyene Data Rurema iziyururukira, ni Imana Mwana ari we Yesu aziyururukira, ni Mpwemu Yera aribwo bubasha bw'Imana n'ubushobozi bizururuka. Iyi Imana yabisize ku muntu, mu nyuma uwo muntu niwe agiye kubishitsa, kubera Imana yararahiye yuko itazongera gusubira kuvuga, izotuma abantu bayo kandi aribo bazovuga. Mvuze nti nzotwara Uburundi na Afrika n'isi yose mu cyumbe kimeze uku.
ni ijambo ryanditse muri Daniyeli, ivyo Daniyeli yahishuriwe. Ati mbonye ibuye ritoyi risidutse ku musozi ridasituwe n'amaboko y'abana b'abantu. Ati riragenda. Murumviriza, ngiye bukebuke kugira ngo tujane, ngo riragenda, ngo rirakura, ngo riragamba, ngo mu nyuma rimenagura ubwami bwose bwo mw'isi. Mwavyumvise? Ngo rigenda rimenagura ubwami bwose bwo mw'isi. Mu majambo nahereye ko ya ntambara nababwira y'Imana, nakoresheje amajambo jewe Imana yarambugiye sinzogwana nkoresheje intwaro canke intuze, oya nzokoresha ijambo. Ububasha bw'iwanje buri mw'ijambo, mw'ijambo niho buri. Nzokoresha ijambo. Imana mu kurema isi n'ijuru n'ibiri kuri yo vyose yakoresheje ijambo, mu nyuma iryo jambo rigira ububasha ku bari bazi ko bafise ububasha. Nababwiye yuko ariko azokora inguvu zisumba igisirikare ca Amerika n'ic'Uburusiya n'ica Iran. Nashatse kubagereraniriza ibintu muzi ko bikomeye cyane gose. Murazi bakoresha amabombe ya rutura iki n'iki, none natwe turaza gukoresha ibombe zimwe za rutura.